munsi wa kane igenekerezo rya kane ntwarante umwaka wa 2021 kaze nshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance muri makuru y'ikirundi tugiye dutangure kuri zino ngingo nkuru ziyagize urunani rw'abamenyesha makuru b'abanyafrika ruriyamiriza urubanza ruherutse guciribwa bagenzi babo b'abarundi bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi ubwo rubanza bakabona ko ari urw'akarenganyo. Imvubu ni igikoko gikenewe gukingirwa mu Burundi. Ishirahamwe OPB rishinzwe gukingira ibidukikije riratabaza kugira imvubu zikingigwe. Igihugu c'u Rwanda kiriko kiritegurira gutanguza isekeza ryo gucandaga ikiza ca COVID-19. Ico gihugu ku munsi w'ejo carakiriye incanco za mbere zije mu mugambi Covax. Idonido ryano makuru ni Mukanyisasi. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Urubanza rw'akarenganyo ruherutse guciribwa abamenyesha makuru indwi b'abarundi aho baciriwe gufungwa ubuzima bwabo bwose ngo vyaciye kubiri n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro hamwe n'ubwigenge bwo kumesha makuru mu Burundi eka ngo kandi vyaciye kubiri n'amasezerano leta y'u Burundi yagiye iratera ku mukono ajanye no kubahiriza agateka kazi na muntu. Ivyo bishikirizwa n'urunani rw'abamenyesha makuru bo muri Afrika mu itangazo bashize habona kuri uwa gatatu. William Allo umunyamabanga mukuru w'ugo runani ahamagarira abategetsi b'u Burundi kugarukana icizere hagati y'abamenyesha makuru na leta y'u Burundi. Urunani kaje rukaba rutera intege abamenyesha makuru b'abarundi eka rugatera intege n'abamenyesha makuru b'abarundi bakorera hanze y'igihugu. The Congress of African Journalists CAJ, we issued a statement condemning this and it is something that we would like urunani rw'abamenyesha makuru bo muri Afrika rwarasohoye itangazo kugira gwiyamirize urubanza rwaciriwe abamenyesha makuru indwi b'abarundi kubera leta y'u Burundi yashatse gushira icuka kibi hagati yayo n'abamenyesha makuru. Urunani kaje rukaba gwifatikanije n'abo bamenyesha makuru n'abandi bamenyesha makuru b'abarundi nk'uko bari mu runani IBG nayo ikaba isanzwe iri muri kaje. Twese hamwe tukaba dusaba ko leta y'u Burundi n'amakungu bagarukana icizere hagati y'abamenyesha makuru n'abategetsi. Kuri ibi by'u Burundi muri kino gihe turabona ko biteye ubwoba kubona abamenyesha makuru basigaye bakorera mu kinyegero. Ivyo bikaba biruko mu gihe u Burundi busanzwe buri mu muryango w'ibihugu bya Afrika no mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ayo mashirahamwe yose akaba aharanira ubwigenge bw'ibimenyesha makuru n'ubwo gushikiriza iciyumviro. U Burundi kandi buri mwishirahamwe mpuzamakungu ONU naryo kandi rikaba riranira uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ntivyumvikana rero ingene leta yobandanya ihohotera abamenyesha makuru. Turasavye rero ko leta ihagarika gatotezo irikira korera abamenyesha makuru kandi noneho murazi ko atari abamenyesha makuru gusa n'amazu bakoreramwo leta yayasambuye. Abamenyesha makuru b'abarundi muri iki gihe ntibariko barakora akazi kabo mu bwigenge nk'uko bisanzwe bitegekanijwe. We have a situation where the media in Burundi is not operating, in with the kind of freedom that is required. Ana makuru turayabandaniriza amavuga mu gisata c'ubutungane. Urubanza ruherutse gucibwa na sentare ntahinyuzwa rwabagirijwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 n'urubanza gwerekana ishusho y'ubutungane bw'u Burundi. Bivugwa na Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Fokode akaba no mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi baciriwe ugo rubanza. Ugo rubanza kandi ngo ruranerekana ukuntu Burundi butwawe uno munsi. Pacifique Ninahazwe subira murabe urubanza rucibwa mu kinyegero ugasanga n'abaruciye ntibazi itariki baruciriyeko. Bamenyesheje itariki zibiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2021 ko bamenyesheje urubanza bwoba rwaciwe itariki 23 z'ukwa gatandatu mu 2020 no kuvuga haciye amezi indwi. Ariko kuri yo tariki nyene naho dufise urwandiko rw'umukuru wa sentare ntahinyuzwa we nyene yemeza ko gusoma urubanza bizoba itariki 30 z'ukwa gatandatu. 30 z'ukwa gatandatu nta na kimwe cyabaye. Murumva ko ari urubanza ben
bene kurukora bo nyene batazi igihe barusomeye. Ica kabiri, gushika uyu munsi bararahiye kuduha amadosiye yacu, kutwagiriza, kuduhana, ariko bagakora ku buryo kizira kutumenya umwe wese muri twebwe ivyo yagirijwe. Ivyo bintu n'akamaramaza. Twaragerageje kunguruza, mu bwa mbere turarondera abashingwamanza tworungika ngo baje kutubariza izo dosiye zacu muri sentare ntahinyuzwa. Abashingwamanza bari mu Burundi bararahiye bati nta woja kubavugira mwebwe, kuko uwogenda baca bamushira mu mugwi wanyu bamwice, canke nawe azoba yiyemeje ko agira basange hanze ahunge. Abashingwamanza buzuye ubwoba. Turagerageza gushikira muri greffe, hajya hari abanditsi b'imanza kugira ngo naho nyene iyo dosiye ibashikire. Twagerageje gutuma abo yitwara. Abo muri greffe Barundi baratubwira bati ibi bintu ntibishoboka, kuko baduhaye itegeko ko kizira ko hari ikintu na kimwe kijanye n'ino dosiye twakira. Ati iyo dosiye yanyu nayo inyegeje mu biro vy'umukuru wa sentare ntahinyuzwa, nta numwe ayikora ko ikintu cyose kiyerekeye giteza kumucako. Muca mwumva ko urubanza twakiriwe atari urubanza rusanzwe, kuko urubanza ni ikintu gisanzwe, si kinyegezwa, ariko urwogo runyegejwe mu biro vy'umukuru wa sentare ntahinyuzwa, kandi ntibashaka no kwakira ibirego vyacu. Turaheba turitura mbere urwego rw'igihugu rujejwe ivy'agateka kazi na muntu, turabandikira turabasaba ko bogerageza kuturonkera iyo dosiye bakoresheje ububasha bafise. Baranatwishura ko vuba cane bazoba babiduhaye. None harinze hagera ibihe amatariko ariko yatujana y'ukunguruza batarigera bashobora kutuzanira iyo dosiye, vyerekana ko no muri CNDH bananiwe kuronka iyo dosiye. Rero twebwe ingingo twavuye dufata, twaranditse dukoresheje adresse email ya sentare ntahinyuzwa, tuze turabe uko bizobandanya, ariko ikiboneka coco si urubanza turimwo, ni bimwe bita urubanza rwa politike canke inkinamico y'ubutungane, aho bakina ibintu mengo n'ubutungane ariko atabutungane burimwo. Vy'ukuri rero je simvuga ngo ni urubanza rw'iwacu, ni urubanza rw'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho bwo nyene bwiyerekana uko bukoze n'ingene bumeze, ubutegetsi bugira ku gikenye, ku karenganyo gusa, nta kindi kiboneka muri iyo dossier. Kuri uwa kabiri sentare ya Muha yarafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abarundi 8 bari batahanywe ku nguvu banyurujwe bakuwe mu makambi y'impunzi ari mu gihugu ca Tanzania, bakaba bagirizwa kwifatanya n'imigwi igwana. Ishirahamwe CPDH Vicar rihanira agateka kazi na muntu k'abarundi baba mu makambi y'impunzi riratera ivyatsi iryo fungwa kubera ribona ko riteye kubiri n'amategeko. Ivyo tubishikirizwa na Leopold Sharangabo icegera curongoye iryo shirahamwe CPDH Vicar. Muri CPDH Vicar twakiriye nabiyo ngingo yigumizwa mu nyororo y'izo mpunzi, kuko ni ingingo vy'ukuri iboneka neza ko atari y'ubutungane ahubwo ari ingingo ya politike. Rero ku bwacu twibaza ko bari kuca bari kugwa fatiye ko Ministère Public itashoboye kwerekana ivyemezo by'ibyo izo mpunzi zagirizwa, kuko zagirizwa ko zibuza impunzi gutaha kandi ko ziri mu migwi igwana. Igitangaje nuko izo mpunzi zafatiwe mu ikambi y'impunzi zifatirwa mu mazu yabo, nta kigwanisho na kimwe bafatanywe, ahubwo hari n'abandi barenga 60 tumaze kumenya ko bagiye barafatwa ariko bakaza kuburirwa irengero. Nico gituma rero tuvuga ko ipfungwa ryabo ridakurikije amategeko kandi rihonyanga n'amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi, nko mu ngingo 3 aho bavuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza mu gihugu impunzi yo yaje iva, kandi iyo impunzi ninzi ikora ikosa ihanwa n'ico gihugu. Ariko Tanzania yaciye yafashe impunzi irazitahana bidaciye mu mategeko. Nubwo rero nico gituma twebwe dusaba leta y'u Burundi ko yorekura vuba bwango izo mpunzi ahubwo zigasubizwa mu miryango yazo. Turanasaba kandi ivyo bihugu bibiri, ni kuvuga leta y'u Burundi na leta ya Tanzania, ko bo kwerekana izo zindi mpunzi zanyuzwa iyo zipfungiwe, nimba barapfuye babwira imiryango yabo ko abantu bamaze gupfa. Imbere yo kubandanya ano makuru tubanze gukurikire kano kamo k'umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Bategetsi b'igihugu ngo umwera ubwibukuruga ku igihugu cose, kuva ku barongoye abandi kugacimbiri gushika ku nzego zo hejuru, nimwerekana akarorero keza mu gukurikiza amategeko atangwa n'abarongoye igisata c'amagara y'abantu mu kwirindikiza ca coronavirus imbere yabo murongoye. Bizoborohera kubahimiriza rimwe mubanje gutanga akarorero keza, ariko naho bikaba nkenerwa ko mubicisha mu itegeko
koresha ububasha mufise muryubahirize muzoba mukingiye igihugu cose. Ako ni akamo k'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Imvubu ni igikoko gikwiye gukingirwa, akamo gategwa n'igisata c'igihugu gishinzwe gukingira ibidukikije OBPE. Kubwa Hatungimana Berkimansi, umuyobozi mukuru w'ico gisata, ibikorwa byo kubaka ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika vyarabangamiye cane ibikoko vy'imvubu, bituma haba amasanganya menshi cane. Hatungimana Berkimansi aributsa ko bibujijwe gukorera ibikorwa byose ku metero zidarenga 150 uvuye ku kiyaga Tanganyika. Tumukurikire. Ibikorwa byo kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika muri za metero zikingiwe byarahungabanije cyane aho imvubu zisanzwe zikura ibifungurwa byazo kama. Ivyo bikorwa nivyo nkomoko y'amasanganya akunzwe kwibonekeza ku nkengera za Tanganyika kuva mu Gatumba kugeza Inyanzarake n'ahandi ko mu Cibitoke ku wa mbere uheze byashitse naho abantu bagahakwa kuhaburira ubuzima. Kiretse ko imvubu ifise akamaro kanini ku binyabuzima byo mu mazi, ni igikoko gikwega ingenzi zigendera uruhongore kama rwa Rusizi, bigatuma igihugu kiharonkera amafaranga y'agaciro. Rero gukingira ni ngombwa kuko birashoboka ko umuntu abana n'ibidukikije atana kimwe cononeye ikindi. Kuva mu mwaka wa 2019 haramaze gupfa abantu bagera ku 9 mu ntara ya Rumonge, umwe wo muri komine Nyanzarake. Harakomeretse kandi abantu bashika 5 mu ntara ya Rumonge. Kuva muri uwo mwaka nyene haramaze gupfa imvubu zishika 7, 5 mu Kajaga, imwe Inyanzarake n'iyindi imwe yerutse kwicirwa mu ntara ya Cibitoke. Abapfuye canke abakomeretse bagizwe n'abarovyi hamwe n'abene gihugu baja kurangurira imirimo yabo nko kuvoma amazi aho izo mvubu zisanzwe ziba canke zarajanye. Birababaje kubona hari abantu bahasize ubuzima, tukaba tuboneyeho akaryo ko kwibutsa ko bibujijwe kurangurira imirimo muri zirya metero zibujijwe, no kuvuga imetero 150 ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ni metero 50 mu biyaga byitiriwe inyoni Lac Oiseaux. Imbere yo gusozera no makuru tubabwire ino nkuru ivuga mu gisata c'amagara y'abantu. Umugambi Covax ubandanya ukwirakwizwa incanco zo kwikingira ikiza ca COVID-19 muri Afrika. Ku munsi wa gatatu hari haramukiwe ibihugu vy'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uducupa imiliyoni 30 tukaba aritwo dutegekanywa kuko zotangwa muri uwo mugambi muri kuno kwezi kwa gatatu ku mugabane wa Afrika. Mugabo ivyo naho biriko birakogwa, intambamyi zozo ntizibuze. Frankaze. Ni ibintu bidasanzwe mu Rwanda kuko kibaye igihugu ca mbere muri Afrika kironkejwe urucanco Pfizer-BioNTech, kikaba cakiriye uducupa turenga gato 100,000, utundi tukaba ari utw'urucanco AstraZeneca. Uducupa twose hamwe leta y'u Rwanda yakiriye tukaba ari 340, tukaba twiyongeye kutundi 1,000 twa Moderna twaje mu kwezi kwa kabiri. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Daniel Ngamije akaba yamenyesheje ko intumbero ari yo gukingira ibice 30 by'abanyarwanda muri uwo mwaka w'2021, w'2022 nawo ukazohera hamaze gukingirwa ibice 30%. Muri Kongo iharanira intwaro ibereye naho hashitse uducupa miliyoni n'ibihumbi 700 twa AstraZeneca. Umugambi Covax ukaba utegekanya gukinga ibice 20% by'abanyekongo na cyane cyane abantu vyoroshe kwandura. Muri Afrika umugambi Covax utegekanya gutanga incanco mu bihugu 47. Ariko rero itangwa ry'izo ncanco ririko rikorwa mu gihe hari intambamyi zitari nke, uhereye ku bihuha bivuga ko izo ncanco zifise ingaruka mbi gusa ku bantu. Ariko rero ishirahamwe mpuzamakungu OMS rirahumuriza rivuga ko izo ntambamyi ryaziteguriye. Donc il y aura certainement des défis importants à relever. Turazi ko hazoba hari intambamyi zikomeye. Hari bihuha biriko birakwiragizwa ku ncanco ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibinyamakuru. Hari ibibazo bijanye n'ibikoresho nko kubika izo ncanco ahakanye, kwigisha abavuzi navyo nyene bizoba bikomeye kugira imihingo yose y'igihugu izoronswe abavuzi bafise ubumenyi bukwiye. Avec du personnel qualifié dans ce sens.
mu guhumuriza OMS yeruka kwiyemeza gushumbusha abantu bashobora gushikirwa n'ingaruka mbi bivuye ku ncanco zitanzwe mu mugambi COVAX. Muri uku kwezi kwa gatatu hakaba hitezwe uducupa miliyoni 30 muri Afrika. Uwo mugambi ukaba utegekanya kuzotanga uducupa twose hamwe miliyoni 600. Ghana, Senegal, Nigeria na Angola bikaba ari byo bihugu vya mbere vyaronkejwe incanco muri uwo mugambi. Frankaze tumukengurukire. Akaba naho duce dusozerera amakuru twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira. Shimire na bagenzanje bafashije mu kuyatunganya. Ndabikebanuye.